Mwaramutse bagenzi, bisanzwe n'ubundi muri kumwe na Hashen Extra Media. Nashaka uno munsi tuvugane ibijanye na trading canke crypto monnaie. Crypto monnaie ni ifaranga riri ku buhinga bwa none, ibintu ni faranga rikrewa n'abantu, rikreya pana ibihugu bikreya iryo faranga. Nk'akarorero nka Bitcoin yatangiwe mu 2009, mugabo ikrewa n'umuntu, uwo muntu atashimye kwiyerekana gushika n'ubu batazi ati umuntu n'uyu. Bitcoin rero nk'akarorero yatanguye ipfundwa amahera makeyi, mugabo ubu mu minsi iheze yaraduze irashika ku 120, mugabo ubu yakorotse ku buryo ija hagati. Rese Bitcoin yonyene harabaye izindi nyinshi, Binance, Ethereum, nyinshi cyane. Rero icyo twumva tuvuga no munsi siko bigisha je ko bari guhanura abantu ngo babijemo cyane, oya, ahubwo no ku ufise umwanya n'uburyo yobijamwo, mugabo ntabijemo yiteza inyungu y'umurengera. Hariho uruhande rumwe harimo inyungu n'urundi ruhande harimo guhomba. Ubwo cyane jewe nja kwishimikiza ku ndagerageza byose ndabisigure ko je ndabizi. Uruhande rwa mbere harimo, reka ushaka imvugo uruhande rwa mbere ku muntu yunguka. Kugira wunguke muri crypto monnaie nuko ugenda ukagura coin, ukayigura iri muri rouge. No kuvuga bisigura ko yakorotse. Nk'akarorero wumva ubu muri Bitcoin yahora nko ku 120, ubu ubona iri mu 60. Rero ushaka kunguka ucigura iri mu 60, ugacurindira mu minsi za umunsi yasuye kwijana akaba ari ruzorya. Umva ako ntanze kara kuri Bitcoin n'izindi zose niko bigenda, nawe nyene uyigura ikiri hasi ukazorindira. Mugabo kenshi ntibikunda guca abantu basa uburyo buke, abantu usanga ari amahera umukoresha buri munsi ukeneye. Wowe urumva nk'akaro waguze nk'akaroro pi, umva kubera amahera ntuse menshi, ucugumuza uraja kuraba ngo pi aduze, ngo pi yakorose, ngo pi yagize iki. Urumva crypto monnaie kugira uri kuraba kugira yunguke byosaba nk'umuntu asa amafaranga akavuga ati je ngo mbangure nk'amapi umuriyoni. Hama amapi je nibagira singume nzanaja kuraba, kuko nkibuguze pi uno munsi ugaja kuraba ejo urashaka gusanga yakorotse, ko waguze nk'akaropi z'ibihumbi $200. Ushobora kuja kuraba ejo ugasanga bigeze mu 150, canke ukaja kuraba ejo ugasanga zigeze mu 250. Iyo rero uri umuntu adafite uburyo bwinshi, ushaka ko kubera ko ubonye izagiye mu 250 ushaka kugurisha, canke ubonye ko zagiye mu 150 cugira ubwoba ngiye ngo mpera yanje agira here, naho nyine ukagurisha. Urumva ko harimo swat musanzwe ni nk'amahigwe abarageza bakigisha abantu ngo amasinyo, ngo imisinyo yerekana ngo ni asha, ngo isinyo yerekana ngo ni vendre, ngo dongo ugurisha canke wogura. Kenshi ukuraraba nta muntu abazi ngo biduga gutya, ngo bigenda uku. Barafite ibintu bigisha, ushatse kuvyigara bazobikwigisha. Mugabo kenshi uzosanga uzosanga systeme barayiregeye neza, systeme iraregeye neza ku buryo kuko ushima ata muntu n'umwe ababizi, kuko bohirahira bakamenya bati Bitcoin iraja gukoroka amapips 1000, iraja gukoroka
iraja gukoroka meme n'amapips 5 hari abantu bacashiramo amafaranga menshi bagaca bagura bumva yoca ihomba. Rero biraregeye ku buryo naho woba ufise ingene wabiravye ukavuga ati mbonye iki nzoca ngura, uwo munsi hashikiriye ca kindi uraba marché ujoni hinduki ikaja mu yindi kote tariri. Urumva hama donc urumva uho ugiye ukagura ukaja kuvyo bita kuri fitire muri Binance, ushaka kujya mu crypto-monnaie kuyinvestisamo, kwanza no kubanza ukakrea konti ya Binance. Konti ya Binance ni konti, Binance ni application yizewe, ushobora kuzorabiramo amacoin yawe, ushobora kuzoraba izo waguze, ingene ziduga, ingene zimanuka, izagiye ku isoko, izo bazokura ku isoko, kuko urumva muri ukabikurikirana buri munsi, hama niho urashaka kubona neza ingene bimeze iyo ufise iyo application ya Binance. Hama Binance rero ntushaka kugura, ushagura long term canke uzuragira mugabo cyane cyane tugiye mu ruhombo nk'umuntu wewe yoja muri fitire n'ahantu uvuga uti shizemo 1,000 ngomba ngure, ngomba bantize revye, donc bantize ko bija kuduga nka ninga nshenga nk'ibihumbi nka 5. Urumva washizemo 1,000 ukivuga ngo nibinga ngo nshenga nka 5. Umva mu gihe wakoresheje iyo revye wowe uba witeze ko n'ujya menshi muga nawe niyo batangura kukurya nawe cyagihumbi baje kujya mu mwanya mutoyi. Muri market crypto-monnaie je umuntu wese no hanura no mubwira ati bana wewe yirabire kure cyane cyane hoho mu ruhombo kenshi bajya ba wayikreye uwari wese arashaka gukreya crypto-monnaie. Hari ama platform agufasha kukreya ama crypto-monnaie ukariha amahera makeyi, kandi ivyo ni ibintu bimaze imisi bikogwa. Umuntu akemera agaheba nk'ibihumbi nka 5 vyiwe 5 agaca kreya crypto-monnaie, hama iyo crypto-monnaie baca bayigirira publicité, abantu ikamenyekana, abantu bakayigura cyane. Bayiguze bo wayikreye yavuze ati okay je investissemo 5 nimpiza nka 10 ebana ncangurisha ntera ntera mpiba. Urumva ni amakindi bakunda guca babesha abantu bashaka kugira bati okay iyi crypto-monnaie irabariste, donc iraja kuri Binance. Yo rero bashaka kugira ko okay iyi application iyi coin izoja kuri Binance, ija kuri Binance coin igiye kuri Binance cyayigwiza inshuro nyinshi, ishobora meme no kwigwiza inshuro 100 inshuro 50 washizemo nk'ibihumbi 10 bagibona uragize 500. Mugabo rero kenshi kugira nayo izorinde umenya ko ibaja kuba liste kuri Binance, kenshi biragoye kugira ivyo bintu bimenye, kuko n'umwe abantu benshi babimenye umuntu yomenya ati iyi coin izoja kuri Binance ebana. Ni nk'akarorero ubona pi abantu bakarontanza kana nk'akarorero kuri pi abantu benshi niyo bazi pi, urabona ko gushika n'ubu ntiraja kuri Binance. Ntiraja ko yaragiye kutundi tu application ni mugabo pi ntiga zija kuri Binance. Nico kituma unzobona rero nka pi abantu bazi itagiye kuri Binance, wowe uca wumvira izo zindi zintu bokubesha umva zojako. Naho rero nkubwira ama crypto-monnaie ni ikintu cyo kwitondera cyane, ukamenya ko ukigiyemwo ugira wibwe neza ugira wibwe wewe ukaba ushaka kuzokunguka. Genda nk'akaroro ubona ubupi yarakorotse cyane ugure nka pi uce wibagira, ntube ujamwo uvuga ngo ngira ngo pi ngo meza ngahe ngo nzohanja kuraba inyungu ngo nzoba nungutse bana uzobuhombye. Ibintu vya trading ivyo hagira uzokubesha ngo urumva ngo je ngo ndabikwigisha ngo ucubimenya, nta numwe abizi nyene bikorwa, nta muntu. Abantu bose baragenda bagatatona, je ntatonye no munsi nkajya
ngaca ngerageza nkahimiriza abantu ni muze abaja gukoresha liye yanje abonja kwigisha abaja ku donc uje gusanga uburuhukiro naho wokunguka womara ukwezi uri kurunguka ukundi kwezi uzohomba. Umuntu azompinyuza azoze anyereka ati konte yanje jewe raba maze mu mwaka nunguka. Saba murakoze mubandaye mugira subscribe.